Hola, bakunzi mwese ba Linux TV, tubahaye mwaramutse ramwiriwe bivanye naho muherereye. Kuri uyu munsi twongeye kugaruka dufise abatumire biteka, imisore ita kutuganira ku mirimo yabo ya misi yose. Kumbure namwe muriko murakurikira iki kiganiro ntimuza kubura akantu muza gusigarana kaza kubungura ubwenge. Kuri mikro muri kumwe na Rosine Marie Inahazwe umenyesha amakuru kuri Linux TV. Inyuma ya kamera muri kumwe na Furenzima Alain. Amahoro neza. Mwoshobora kwidondora abariko barabakurikirana baciye kuri runo rubuga rwa Linux TV. Ego je nitwa Imana Jado sa muri musique nkoresha Jadon Bright nkaba ndi umwana agira kabiri mu bana indwi. Nanje nitwa abavyeyi banyiswe Bigirimana Joel, ariko abantu benshi bakunze kunyitwa bitatu. Niryo zina bavuga ko ari ryo naje nsanga navuze cyane ko niryo maze kumenyera. Hama abamvuka mu bana seti abandu wa kabiri. Mu buzima bwanyu bwa misi yose mwoba murangura imirimo iyihe? Muri iki gihe nka jewe nikorera utwanje, narahejeje ishure universite meje kuyiheza, ariko nta kazi kari ndaronka kameze no bati ndiko ndakora, ariko ntabwo ndi gishomeri nyene nkuru twanje nyene. Ego Bonanje sanzwe ndafise societe nkoramo yitwa Umuco Fibcom. Rero iyo societe niyo novuga muri iyi minsi ndiko ndakoreramo. Hama ego niko kazi novuga muri uyu mwanya ndiko novuga mfise. Ego Hambavu iyo mirimo yanyu ya misi yose hoba hariho ibindi bikorwa mu bifadikanya, nimba bihari vyo bari ibihe? Gerageze kwishura kuri ico kibazo. Hambavu y'ibikorwa nkora byo mu buzima busanzwe ndi mu bindi no kwitwa by'umuziki, ariwo umuziki gospel, indirimbo zo guhimbaza Imana no gushikana ubutumwa ku bandi bantu kugira bumve indirimbo turirimba ubutumwa buba burimo. ego hambavu y'ubwo buzima dusanzwe tubayemo sanzwe ndi uhimbaza Imana, ngera nkaba nk'umuririmbyi. Ego turafise ibikorwa tumaze gukora hamwe no frere wanje, tumaze gukorana kandi n'ibindi biri nyuma vuba birashikira. Vyoba vyatanguye gute kugira ngo muhure hanyuma mube umugwi usohora indirimbo, uririmba indirimbo z'Imana? Ukuntu vyoba byaratanguye, twahuriye muri eglise yitwa EPJ, ni kuvuga Eglise Pentecôte de Jerusalem. Niho twahuriye. Hama hari ukuntu baza habaye nk'ama event bakavuga ati abakeneye gupresenta. Rero umunsi umwe ndagenda ndaririmba imbere, hama mu nyuma naho umufrere wanje aragenda araririmba. Rero hajya hejeje niho dusohotse tucade haya waririmbye neza nyene, duca dusanga nyene two kwiyumvanamo kugira dukora ibikorwa entre ya je nawe. Rero niho twaciye tu create novuga ko ari team, tuca turatangura ico gikorwa cyo guhimbaza Imana entre jewe nawe, ni kuvuga ubu turi umwe. Imbere yuko mu bumwe, kugira ngo mwumve yuko mwotangura kuririmba, mumwe wese teza kwa afise nka histoire iri nyuma ivyo vyose. Nko kuri umwe wese mwoshobora kutubwira uko vyari bimeze? Mwakuze mukunda kuririmba, mwari musanzwe mwakuriye muri ayo makorali, niyo mwavukiyemwo, vyari bimeze gute? Nongeyeko kandi gatoya, ni kuvuga ukuntu twahuye. Icambere je narisanzwe ndi muri korali, Joel asenga aza mugaje nk'abandi muri korali, ntabwo twari bwamenyane. Me nkuko yavuze hari evenement narateguye, nakunda kugira ama freestyle ya rap muri eglise.
rero carabona ati kumbe urya muntu arafise tara nanje akora wa muziki nanje nkunda kumbure twogenda hamwe turashaka gukora ikintu kimwe gishobora gushikira abantu benshi gishobora gufasha abantu benshi no twaciye duhura rero turakora me apa nsubiye inyuma sinakuze ndirimba sinakuze ndabirimwo ariko nakuze nkunda umuziki ariko sinebwakizwe akunda imiziki ijya imiziki nyene abantu ihari twumva me mu nyuma maze gukizwa ndavuga ati neko ndabikunda bimeze gute ndagenda muri chorale ndakuriraho barandera ndamenye byo kuririmba nakumbe bwa mbere nabikunda ntabizi ntazi cyo kuririmba icyarico ntazi ngo guhimbaza gisigura iki gutazira bisigura iki mugabo barandera baranyigisha ndamenya icyarico hama rero no twagiye guhura no mu frère turavuga ati ifo ko dukora ikintu gishobora gufasha abantu benshi ngize kwishura ko jewe bo navuga ko ibyo wanje ni birefu sana bo jewe naje nakuze nkunda umuziki twatwe muri famille benshi barakunda umuziki harimo abaririmba rero apare yo kubikunda niho no ahantu nagiye kubifatira neza nagiye kubona ko jewe nzoshobora kuza ndaririmba ishure nigako ishure gitwa Serik iryo shure narabaye bakwenda badwaye hama hari ibintu twaca dutegura by'ama evenement ama kermesse rero nije nabitegura rero ko ariyo tara nayo mfise yo kuririmba hari ukuntu naca nsubiramo indirimbo z'abandi naca mu telefone hanje nze kuririmba kabisa ko byari biri muri genda bikunda niho rero naca ntangura kuririmba imbere y'abanyeshuri rero mu nyuma aho mugabo sinari bwakizwe novuga ko nari umuntu nyene ungaha nyene mu by'isi nyene akunda kuborerwa kunywa inzoga tumape n'abagenzi bagiye batandukanye rero mu nyuma niho ntanguye kuririmba mu byo by'amakermesse naciye mbona ati kumbe ibintu ndashobora kubibandanya niho naciye hariho band yari yaje kuririmba ku ishure yitwa Ingo Music ariyo irimwo abaririmbyi benshi barabazi ba Warase bakora Bernasi novuga yuko ni nabo baciye bamfata mu mugongo baca baravuga ati ingo tuguforoma ukuntu woshobora kuzura performing woshobora kuzura rimba imbere y'abantu rero mu nyuma nayenza ndasubiramo indirimbo z'abandi mu nyuma baramfasha cyane kandi n'ubu bamwe mpora ndabashimira hama niho mu nyuma nabona ati kubera ukuntu naborerwa cyane muhira ntibanabikunda nataha ijoro rero ndavuga ati difoko mu nyuma nayo mfise n'abagenzi nyene bakijije bakiriye agakize ncamuga ati difoko nanje mpindura ubuzima ndimo niho nacanja kwakira agakize ndakizwa hama mu nyuma niho naciye mbandanyiriza muri eglise ego vaho mumaze kunga ubwo bucuti bwo kuvuga muti reka tuje hamwe turirimba indirimbo z'Imana hari indirimbo zibiri canke imwe n'izirenga mwamaze gushira habona kuva tumenyanye twaciye dutangura ibikorwa nitwicaye ariko twaciye tuvuga ati iki nico gihe rero cyo guhagurutsa ingabire zacu ziri muri twebwe kugira ngo zitangure gukorera ku mugaragaro kuvuga tumaze gukora indirimbo nyinshi twanditse ariko iyo tumaze gushira habona ni indirimbo imwe yitwa Itara iyo ndirimbo nayo yitwa Itara ushaka kumbaza ati inspiration yayo yavuye kuke canke byagenze gute kuvuga iyo ndirimbo Itara inspiration yayo yavuye umurongo uri muri Matayo 5:14 atubwira ngo ntawe ushobora kudomeka itara ngo agibeke k'igisimbo ariko ngo arishaho giteko ryacu kugira ngo riboneshereze abantu rero twashatse kuririmba yuko turi itara kuko Yesu yabivuze ati muri umuco w'isi rero twavuze ati nkurunganwe rushasha ifo ko tugira ico duhinduye mu gukora kugira ngo benshi bakiri mu mwiza canke bakiri bataratahura ukuri kugira ngo bashobore kugutahura bashobore kumenya ko nabo ari umuco kugira ngo bahagurutse kuko byo babaje mu gihe wowe ufise talent canke ingabire Imana yashize muri wewe ukaba utari kuba urayikoresha nico twashatse gutangamo muri iyo ndirimbo yitwa Itara nayo ikaba iri kuri YouTube bashobora kwisanga ko iriko none kuva aho mumaze kuba abantu bavuga bati reka tuje hamwe turirimbe imiryango yanyu yabifashe gute yarabashigikiye vyari bimeze gute ku ruhande rw'umwumwe nka jewe
novuga yuko je nkitangura kuririmba sinashize imbere umuryango cyangwa ngo shira imbere ngo abo tuvukana ya nabanje kwiraba jeje nyene hama mu nyuma ngerageze gusubira inyuma je nkaho naza ndaja mu makaraoke ikintu caba intambamye yiwanje no mu muryango kandi gikomeye nuko nataha ijoro kenshi kuko usanga kujyushe kuvyura abavyeyi baryamye ugaca usanga bibaye ingorane rero novuga ko arico cabaye intambamye mugabo mu nyuma aho ninjiriye novuga mu gakiza ibaza niho atantambamye yashoboye kugenda ahubwo baranezera bavuga ati bako yinjiye muri gospel aho hongera byo azoba ari bizomera neza rero nibaza ko nta ntambamye nini jewe n'ubu nagumye mvuga ati rifoko nkora ku giti ciwanje kubera ni intango ariko nibaze yuko imiryango ngira hazogera igihe dushigikira nibaze ko ariko ndavyibaza ego tumaze gukora imiryango je nk'akarorero kubera bari basanzwe bamenyere ko ndirimba muri eglise baranshigikiye cyane baranteye intege baravuga ati courage kubera bari basanzwe babize yuko kuba ndirimba muri eglise ari ikintu c'akamaro cyane kandi gikenewe rero baranteye intege cyane kandi ndabashimira cyane gose bagize neza kandi n'ubu baradutera intege haba muri famille yacu nk'umuryango tuvukamwo haba muri famille nka church nka eglise baradutera intege cyane kandi biduha n'inguvu zo kuvuga ati turafise abantu badushigikira badutera intege kandi bigatuma dukomera dushobora no kubandanya ibikorwa byacu kuko tubona yuko iyo twakoze igikorwa kirashikira abantu kandi bagafashwa izo nizo témoignage ziva mu miryango yacu no na eglise nk'umuryango mukuru. Kumva aho mutanguye kuririmba gerageze kunganira ko nkaje nko ku ndirimbo z'agakiza zo guhimbaza Imana nkajeyo ahantu naronkeye kuhaje nacemba ngira vuga ati reka ngire kuhaje cyane nibwo je nk'abavukana na papa ni kuvuga abana babo bose bari mu ma eglise bararirimba wumvise ati umwe umukuze wacu yahora mu makaraoke mugo basigaye ahimbaza Imana byarabaryohe cyane arabampaye kuhaje barambwiye ati kuhaje bandanya n'abandi bagenzi barambwiye ati Imana kuhaje bica bituma nanje ngira esprit kugira mvuga ati niko umuntu atangurira wo kwinjira muri kariyere ya gospel music. Kuva aho mutanguye kuririmba mukaja hamwe intambwe mwoba mwarateye mu buzima bwanyu zoba ari nk'izi canke mu muziki musanzwe muririmba? Ni kuvuga nka jewe intambwe novuga tumaze gutera ku giti ciwanje novuga ko ni nini gose. Intambwe ya mbere nuko twakoze iyo ndirimbo yitwa Itara tukaja muri studio igasohoka buya si bose ni benshi usanga bazi kwandika mugabo kugira baronka ubushobozi bwo kuja muri studio kugira bayisohore usanga ari problem ariko twebwe intambwe ya mbere nuko indirimbo ya mbere yasohotse abantu bako barayumviriza haraba bamaze kutubwira ati felicitation tumaze kuronka abagenzi benshi kubera iyo ndirimbo tumaze kuronka abantu benshi batwandikira kubera iyo ndirimbo ni kuvuga ubu turamaze kuronka famille nini kubera indirimbo igikorwa twakoze yego. Ni ibihe bikorwa mwimirije gushira habona muri iyi minsi iza mwoshobora gusabikanya abakunzi banyu n'abariko barabaraba muri kino kiganiro? Turafise ibikorwa bitari bike turafise indirimbo turiko turategura vuba ndibaza mu ntango z'uyu mwaka vuba irabashikira kandi muyitege cyane izo ifise ubwiza bwinshi cyane kandi izokora ku mitima ya benshi ndazi ko ari benshi muzodushingira intahe ku bwayo. None nta kuntu mwoducishirizako mukaturirimbira gato kuri izo ndirimbo mumaze gusohora? Yego birashoboka. Nahezagiwe kubw'ubuntu bwawe sinacunguwe
n'amaraso yawe kuba ngufise mfise ubutunzi bukomeye na kino kishimisha nko kuba narakumenye nahesakiwe kubw'ubuntu bwawe sinacunguwe n'amaraso yawe kuba ngufise mfise ubutunzi bukomeye na kino kishimisha nko kuba narakumenye ngize itara ritazima ubu ndi umwana mu rugo kwa data ndishikira wangize itara ritazima ubu ndi umwana mu rugo kwa data ndishikira. murakoze cyane tuvuga ko ari akaririmbo karyoshye cyane none ko tubona mufise impano ikomeye cyane mukaba mumaze no gutangura gushira ahabona ibikorwa vyanyu nko mu myaka 10 iri imbere mubona muzoba mugeze nka hehe? Byose tubishimira Imana kuko n'intango ni Imana yabikoze kandi iyo uragije urugendo rwawe Imana biba vyiza cyane. Umuntu umwe niwe yavuze ati nufuma ngendera mu mwiza ndi kumwe na wewe Mana hako ngendera mu muco ndi jenyene. Rero no kuvuga urugendo twatanguye ntabwo turiko tubikora ku bwacu cyangwa kurondera inyungu zacu ariko turiko tubikora kugira ngo imitsima y'abantu ishikirwe n'ubutumwa bwiza kugira ngo bese bashikire kugororoka. Rero twizigiye neza cyane ndazi neza nakekeranya ko mu myaka 10 tuzoba tugeze kure cyane. Ndazi ko hari imitsima myinshi zo yamaze gufashwa kandi twiteze cyane no gutuma umuziki w'u Burundi ushika kure, umuziki impimbaza Imana ugera kure ugahabwa agaciro kakomeye cyane. Ko mumaze gutangura gusohora indirimbo kandi mwatubwiye ko mufise ubuzi butandukanye mumaze gusohora indirimbo yanyu ya mbere mwaba mufise umuntu abibafashamwo canke n'umuryango wabafashe mu mugongo muraja muri studio murayisohora? Mu bisanzwe nta muryango twubwa ngo wadufashije oya kubera kujya kuntu gukunda ikintu je nababwiye ko je ndafise aho nkora rero muri duke naza ndaronka ndafise ukuntu naza ndabika buke hama na brother wanje turavugana turiyorganiza uburyo burakwira hama duca turaja muri studio duca turasohora. Ni kuvuga rero muri uyu mwanya nitwe turiko twubwa tuko turikoca muri utu turaka turonka canke akazi umuntu abakora kagiye gatandukanye n'umuziki tugaca tubona kwegeranya kugira dukore indirimbo ije muri studio hama ije habona. Nko ku bantu bashaka kubamenya birenzaho bagashaka kumenya nk'ico mukunda n'ico mwanka nka umwe wese muri bwebwe yoshaka kutubwira nk'akantu akunda cane n'ikintu ca mbere yanka gose? Apare ko nkunda kuririmba misanzwe nyene nkuko ndirimba nyene ikintu ca mbere neza gukunda no kuririmba byinshi ariko ndakunda football cyane kandi ndakunda n'ukuri ndakunda umuntu avuga ukuri gose hama nkanka umuntu abesha canka hemuka je nta umuntu abesha kabisa umuntu abesha jewe uyo ndamwankasa cyane gose ego ama cyo nkunda naco ndakunda amafiriti cyane je ndakunda gufungura kera sinakunda gufungura ariko ambonye ifiriti kwereje umuntu ahoranyije kabisa ego kuko bariko barabakurikirana abakunzi banyu abagenzi inshuti abakunzi ba Linox TV nakaye kajambo mwumva batekerera kuri uyu munsi? Nko bariko baradukurikirana kuri no TV Linox TV Linox Music Company icambere ntangura kubabwira nuko ndabashimira cyane ukuntu muri ko murashigikira no TV kandi nkaba ndabatumira cyane kuyikurikirana mugende mugire subscribe
mugire commentaire, mugire na partage kugira ngo ibiganiro bishikire benshi, kuko yaje ku bwacu, yaje ku bwanyu kugira ngo ibintu bishasha bimeze neza bishobore kubashikira, kandi nkababwira ko tubakunda cyane rwose. ku izina ry'ubusitari bitatu nk'uko mumuzi, bamwe bamwe si benshi banze ariko benshi novuga ko bitatu baranze vraiment. Mushigikire iyi TV, hama twebwe ku bakunzi bacu ikintu tugomba kubatumira ko gose le 22 février, le 22 décembre plutôt, turafise igiteramo ni gikorane kizotangura saa 10 muri EPJ, ni mu Kamenge Gare du Nord. Ugeze kuri rompe umanuka gatoyi ahantu bita kuri etage kuri 14, uzokumva abantu benshi bako bararirimba, hama muzoze dusangire ijambo ry'Imana, dusangire guhimbaza twese turi hamwe, bizoba biryoshe cyane. Mwakoze cyane kutwitaba muri kino kiganiro, mukaba mukoze cyane kandi no kutwungura ubwenge. Twizeye yuko n'ikindi gihe twabahutumire muzoshobora kutwitaba. Natwe turabashimiye cyane, merci beaucoup ukuntu namwe mwadufashije kugira uko kuntu muze murateze murashigikira impano nshasha nkabatwebwe n'abandi muze mubibakorere nk'uko nyene. Turabashimiye cyane, merci beaucoup cyane cyane.